cyo gituma naciye niyumvira gukora video ya Muge kuko abantu bazobona ariko barandungikira ama screenshot ehera mama wanje yashize ko raba nakavyageze. Amasanamu yakozwe na John Mabu kuva muri Rehoboth. Tubwire gato kuri John Mabu, nizahe qualité wabonye kuri John Mabu kuko niwe mu director mbere mwari mumaze gukorana, nizahe defo wabonye kuri John Mabu, nigiki washimiye John Mabu, nigiki wagayiye John Mabu? Of course, my name is Army Pro, the MC, the electricity. Ini Army Pro Show 257. Remember kugira subscribe, share na comment kugira ngo obu wa mbere kuzara kurikirana ibikorwa byose dushira kuri Army Pro Show 257. Ni Army Pro Show nkuko musanzwe mubizi, tugerageza kuzana abantu bafise impano zigiye zitandukanye. Ku ruhande rwa kabiri ndi kumwe na John Mabu, nk'umu cameraman, nk'umu director, asanzwe akora n'ama video clip, ariko nk'impanuro noha ugwaruka gose rukora dukurikirana muri kano kanya, nimba yifuza gutera imbere kora cyane, nimba yifuza gutera imbere ongereza amasaha wahora ukora kugira ngo ushobore gukora cyane, witeze imbere, uteze imbere umuryango wawe ndetse uteze imbere n'igihugu cawe. Nimba uri umu director rero kora ibishoboka byose kugira ngo ico kintu gisohoke kimeze neza. Mambo vipi mzee? Salama. Meze neza? Ego nuko ndashima. Unapendeza sana, unawaka. Asante. Inde muntu yambika DJ Oli canke ni DJ Olubwi wasanzwe no styliste wiwonye? Ni jewe nyenda bifashijemwe na Bedel. Ego. Iyo umuntu avuze Bedel aca yumva Timiza Fashion. Uherutse twari kumwe nawe hano kuri Army Pro Show atubwira kubijanye na Timiza Fashion ndetse n'ibindi bikorwa asanzwe akora. DJ Oli wasohoye video nziza, kapela gato indirimbo Muge. Harabo wita inshuti magara abagenzi. Bro, fanya kama mtu amekula, fanya kama mtu ambaye yuko soft, yuko vizuri. Harabo wita inshuti magara abagenzi, kumbe bakugenza muri kumwe bakuvuga neza, muvanye nibo bagutyoza, muri kumwe ngura umuntu mwiza, muvanye gato ngura umuntu wimbwa, bashaka kukubona we urimva. Kayiko no musi tugaruka kuri career yawe ya music, watanguye music jai 2019. Ego. Niki cyatumye winjira muri music, niki cyakorese ufise impano cyangwa ingabirano bituma utangura music ndabije? Igihe natangura kuririmba sinabona ko muri je mfise impano, ariko gusa nuko nabikunda. Narakunda kumviriza umuziki cyane, surtout nakunda kwandika, mugabo narumva ko ijwi giwanje nashobora kuririmba. Ego. Hanyuma ndavuga nti reka nideside umunsi umwe ndaja muri studio muri Agap Record, ndakora indirimbo yanje ya mbere. Indirimbo yitwa Yurize. Ego. Yurize ndayikoze, abantu babonye nk'ivyo je mpora mbona, bavuze ati indirimbo yanditse neza, mugabo ku kintu cyo kuririmba naco babivuze ko cambona ko nyene kumbura ivyo kuririmba bitari muri jewe. Ego. Mu nyuma niho navuze nti reka nje ko kuririmba bidakunda, cambona nti reka ngire production parce que ndakunda umuziki, nza kwisanga muri Agap Record comme producteur. Umunsi umwe niho producteur Dani nyene yakorera hajya muri Agap Record, namupropose ni reka dukora indirimbo. Yaciye indirimbo ya kabiri yitwa Oyareka. Akapela gato indirimbo yareka. Aho udashaka kuba ntigera kuryohera, we wonsezera vyongora, ni umpoza amarira, we sisi Maria nawo kundutira. Yeah. Biramaze gushika DJ Ola kibagira indirimbo yiwe? Ego. Bavyagenze gute mu gihe abari wanditse iyo ndirimbo yawe? Bivana ni na situation mbandimo muri umwanya. Ego. Ni ryari bigeze kubaza ikibazo c'indirimbo yawe uyo munsi uribagira indirimbo yawe? Ntibirashika mugabo jewe nyene biramaze kunshikira, ari nk'umuntu turi kumwe nyene turiko turaganira akambwira ati ndirimbira karirimbo. Ni juste sindayibagira ko mutere mugabo hariho amaparole ugasanga simpere haje nyene nashaka guhera. Ego. Urakoze rero indirimbo wise Oyareka, indirimbo yakiriwe gute, yaguhaye ingoga zingana gute? Oyareka niyo yatumye numva ko nshobora kubandanya, kuko bisanzwe nari nabaye découragé kuri Yurize kuko narayitanze nta feedback nigeze mbona, ariko Oyareka n'umuntu wa mbere yatanguye, umuntu nayipartagije niwe acambwira ati kumbe waruzi ibintu nk'ibi ushobora kuririmba nk'uko.
yari bedeni niwe nyene aca intangira ku maradiyo yaritanze no kuri Buja FM ni nayo ya mbere radio ya mbere yatanguye kwivuza bo baca niwe nyene ya mipro wacuma ikiganiro ndibuka ego narigeze kurunga ikiganiro twagize ikiganiro kuri telefone kuva uwo munsi nyene abantu bacoranya nkuraja barambwira ati ufite indirimbo nziza en plus de ça ushobora kwandika ego yes nuko oyareka nimwe mu ndirimbo nziza nimwe mu ndirimbo zirimo ubutumwa nimwe mu ndirimbo yanditswe neza ikongera ikaririmbwa neza na DJ Oli urasohoye indirimbo oyareka feedback iratanguye kuza nziza bitumye DJ Oli asubira kandi muri studio acaza azanye indirimbo yise Muge kubera iki Muge imbere ya Muge narazanye solo ego solo hanyuma nivyo nacenza na Muge ikintu nayikuye ko nkuko bimbajije titre nayikuye mu kibano kenshi nk'iyo umwana agoranye urabona abana batoyi cyangwa adashaka gufungura kunda kubahendesha ngo koko Muge rero nca ndarondera context nshobora kubishiramo muri vinye nisanzwe cambo nisanga muri abagenzi baba hypocrite ushobora kugenda n'abantu nta muntu abaho ngira adafise apfuma bumwe mugabara icumenya ingene ubana nabo ego hama indirimbo yanditse wijana muri studio indirimbo irakozwe wijana ku maradiyo indirimbo yakirwa abantu bayakiriye neza cagiye kumana inguvu cyane surtout bavuga ati waririmbye ibintu bibaho dusanzwe twese tubayemwo yameme n'abantu bambwira ati none wari wamenye ingorane je nari mfise benshi niko baza bambwira ni naco gituma naciye niyumvira gukora video ya Muge kuko abantu bazobona ariko barandungikira ama screenshot raba mama wanje yashizeko raba naka byagenze uko urumva ncambona ufite ibintu ndiko ndaririmba important ivyo ni ibintu biba mu buzima busanzwe yes ibintu ndiko ndaririmba ni ibintu vyo ni ibintu biba mu buzima busanzwe mu buzima bwa misi yose ryari ryambere ukoze video nibaza yuko ntibeshe ukimara gukora video nivyo ibintu byakugoye muri video nizera neza yuko umuntu wese abafise ikintu kimugora ndashaka guha karorero umuririmbyi yitwa Mkombozi niyigera akora video bivanye nuko ngo yafata kamera ujya munwa wa kamera yawufata nk'umunwa w'inkoho canke nk'umunwa w'iroketi yarawutinya bigatuma adashobora gukora video wowe urakoze video ya mbere niyo ibintu byagiye birakugora kubisanzwe muri video sinarinze ukuntu ntegerezwa kwifata uretse ko gusa nyene bishika nk'ifotoza nanje kamera ntiwari umugenzi wanje oya ahubwo je kamera kuko bivanye n'impanuro bamwe bagiye barama aho ati ukoze video ishobora kugushikana handi hantu umva naciye numva umengano ikora ndatinyuka nyene ego barakubwira yuko ukoze video hari handi hantu ishobora kugushikana warakoze video y'indirimbo Muge ni video nziza reka ndagukeze yagushikanye he urakoze cyane ubu hari abantu batari bazi ko ari jewe izo ndirimbo deja naziririmba ni ikintu kimwe ciza cazanye na video ego nta feedback nini ndabona ariko hari ikintu ciyongereyeko kuko nk'ama views naronka ku ndirimbo zisanzwe mu kwezi nararonse mu munsi umwe mu minsi ibiri nditeze rero ko bizogenda neza gusumba ego Oli indirimbo yakozwe na FIG the Hitsmaker audio kuva muri Master Music izindi ndirimbo zose wazikorera muri Agape Records kubera iki kuva muri Agape Records ukimukira muri Master Music nigiki wakunze muri Master Music nigiki wabonye kwa FIG utigeze ubona muri Agape Records sinovuga ngo nigiki nabonye kitariyo ariko kugira nje muri Master Music nuko hari umuntu yabimfashijemo nico gituma icambere cyo hanyuma mu kirundi baravuga ngo utaratembera avuga ko nyina cumba bunini sinzi nimba ntihenze umengano ko nyene bavuga navuze ntireka katagurutse nikamenye ego navuze ntireka gusaba voilà reka nsohoke gato indabe ko hari ico bishobora guhinda kuko ndiko ndaganira na FIG hari ibintu ambwiye ati ugerageje kuraba indirimbo zawe warumaze iminsi ukora zisa n'izimeze co kimwe mvuga ntoke reka basi mpindure
ko ndose n'umuntu ashobora kumfasha kubihindura yego bica imbere akaryo keza yego. Amasanamu yakozwe na John Mabu kuva muri Rehoboth. Tubwire gato kuri John Mabu, nizahe kalite wabonye kuri John Mabu, kuko niwe mu director wa mbere mwari mumaze gukorana, nizahe defo wabonye kuri John Mabu? Ni giki washimiye John Mabu, ni giki wagayiye John Mabu? Hari abantu bakunze kuvuga yuko John Mabu ni mu director mwiza ariko kumbura atazi kwimenyekanisha, abandi bakavuga John Mabu ni umu director mwiza cyane ariko atagaragara mu mavideo agiye atandukanye y'abaririmbyi ba hano mu gihugu cy'u Burundi. Nizahe kalito wabonye kuri John Mabu zibiri, nizahe defo wabonye kuri John Mabu? Iya mbere bwa mbere ho naragerageje kuganira nawe n'umuntu aviza kure, ibyo ariko arakora arabona ko atari satisfait, kandi n'umuntu yumva arumva ide wawe kenshi ni ibyiyumviro byinshi by'ibanje yakoreye ko izo ni karite ziwe. Defo voilà niciragira mvuga ikintu cyo gucekwa yego niyo yonyine namubonye ko peut-être avec le temps ngira. Mwari gukora video sangapi yashitse sangapi? Twari twavuganye 17h30 ndabyibuka amasari précise yagiye kunshikira. Yes nuko uyo ni John Mabu ati no mu director mwiza aratahura umuntu ariko ikintu cisaha kiramugora mu buzima kuko yaje acerewe. Se wonyene bivuze n'undi muntu yigeze kubimbwira. Reka twigarukira na DJ Oli, urasohoye mu gihe irakunzwe iriko yakigwa neza, uri kuronka ibiganiro ahantu hagiye hatandukanye, nyuma ya mugihe twitegiki? Ndafise izindi ndirimbo nyinshi shaka gukora. Fait kubisanzwe jewe mfise rêve nini yagutse cyane, ndakeneye sevwe mu Burundi n'abantu bake banzi ariko saho honyene nzogarukira, ndashaka kuba muri international ko ndafise n'ama rêve menshi mu muziki nshaka kubayariza ego. Watubwiye ko izina ryawe ryaduze uko DJ Oli yari ameze mu myaka iheze n'ubu biratandukanye, hari ikindi kintu ciyongereye muri wewe biramaze gushikura kuratambuka, abantu bakaguhamagara he ngujya DJ Oli, he ngujya Oli? Ni abasanzwe banzi nyene kuko hari nk'abo mu quartier mu kibano hari abo mva indirimbo zanje mugabo ni bari bazikari jewe. Peut-être que amasanamu ntarabashikira bose ariko ndibaza ko bibuca biba ego. DJ Oli, bino bibazo ngira ndakubaza uraza uranyishura ego canke oya, ego canke oya. DJ Oli arafise de place? Ego. DJ Oli akundana n'umukobwa musumba imyaka? Oya. DJ Oli aravanga abakobwa cyane? Oya. Hagati ya Natasha na Shani Queen no wahe muririmbyi wemera? Boss. Natasha, je peux expliquer? Natasha Shani Queen. Ngora parce que ndafise impamvu ndabemera kandi ndafise na urashobora kuexplica. Okay, Natasha kuko aguma ku kivi, ugerageje kuraba turi abantu twakuze twumva Shani Queen cyane kandi hariho na bimwe yatwinspiramo ariko asa n'umuntu yavuye ku kivi. Ego nivyo ariko arakora mugabo ni uko tumushaka kakora siko ariko arabigenza ego. Inzoga ni fan? Ifana. Yes, turacari kumwe na DJ Oli kuri Ami Pro Show 257. Urume mu baririmbyi ndashanda kubaze bino bintu razurambwira ico bisigura amajambo yose. CD, compact disc, MVP. Je passe nacho nzi MVP. nacho nzi, j'ai pas d'idée. MC. Nacho nyine nacho nzi. MC. Je passe. USA. United States of America. Brazil. Yeah.
uri sûr ego uri sûr sûr bien ego sura kandi wiyumvire neza uri sûr nico nyene wow nashandabe yuko hava ugihindura. Asante sana DJ Oli kuba waje akajambo utekera umuntu wese akaragukurikirana. Ndabasaba kuja ku mbuga ngurukana bumenyi ziwanje surtout kuri YouTube bagire subscribe canke s'abone ego Asante sana. urakoze nawe.